ahubwo kajya mbona kagezweho kajya niko nyene mbona dukwiranye ariko mu bisanzwe umugore urinze umukunda ukamushira mu rugo wamaze kumwiyumvamo wamaze kumutoranya mu bandi bose nibica bisigura yuko kubera bamaze kumuvyaza kabiri gatatu ngo ntawe ukeneye mu bisanzwe abakobwa bose ni bamwe kabisa abakobwa bose ni bamwe gusa dutandukaniye ku ngeso kuko uburyo umukobwa umaze kumurondera ushobora kumurondera ata amafaranga ufite urumva umugore ashobora kumutumbura ukamubwira ati jewe no musi nabuze ariko umukobwa mwahuriye nk'ahantu muvuga ati ngo mugiye gusangira agafana mushobora gusangira udafise amafaranga kameme kandi uwa mukobwa afise ingeso zo kuguma agenda aronderana n'abagabo ni wa wundi uzosanga uko agenda asambana n'abagabo niko agenda yikwegera imyako hari gihura n'umugabo ugasanga iwabo bafise imyako tuvuge baraterekeye muco giye umaze guhura nawe wowe nimba wari bimeze neza mu mubiri ya myaka ucogenda uyitaha usanga ari kibazo nibo babandi ubwo uzosanga birirwa mu mabarabara ko baradandaza umugabo yirirwa mu kabare ariko aranwa amafaranga ntabura n'ikintu na kimwe ugasanga umugabo aratagase ameze neza n'abakobwa basohoka usanga n'abakobwa ba VIP ariko ugasanga umugore we yarafutanganyije ababanyi bakatwenga none ko umugore wa naka ameze nabi umva no kujya kwiwe n'ikibazo oya mu bisanzwe kugira umugabo nawe abikore niko aba yabonye ibyo umugore yazanye ntiyabihevye ntabwo yigeze abiheba ahubwo kwari kuyorobeka avuga ati je harageze kuvaho nakiniye cyane reka manze niyorobeke manze ninjire mu rugo kuko imyaka iri kiranjana muri ico gihe rero umugabo namara kubona yaragukuye muri zangeso akagusubiza mu rugo ukaguma ari wa mugore utaguma hamwe ukaguma ari wa mugore ufise amarigara y'abagore benshi mujya gufata ideni y'ibintu muri ico gihe birahungabanya umugabo bigatuma asubira nawe nyine agenda muri zangeso. Yes, tangwe tubaramutse tangwe tubashimira ko nzimwe mudengesha ku kanal igono bya ISTV na cyane kundi munsi n'ikindi kiganiro no kwindi saha ndagarutse nka human boy nk'ijwi muri ko murumva ndi kumwe na Steve Demosa kuri kamera ariko aratuma amajwi n'amasana bibashikira bimeze neza na cyane kundi munsi n'ikindi kiganiro n'undi mutumire mushasha aho namuzanye hano kuri ISTV kugira ashobore kutuganirira ibinabiya bijanye n'ingo reka naravuga byinshi ndamusabe aturamutse abaramutse nk'amwe bakunze ISTV kaze cyane ndabaramukije abakunzi ba ISTV yes nkaba nitwa Kazina Gigi banazira muri quartier twaba tugiye kuganira ku bintu bijanye n'ingo kurabona benshi baravyirengagije benshi bashira imbere ibiganiro by'urukundo bagashira imbere ibiganiro by'amafaranga n'andi ma business ariko ku bintu by'ingo benshi basa n'abantu bavyibagiye byo twaba tugiye kuganira ko rero kugira dushobore guhanura nk'abantu baba sister abantu bo mu runganwe rwacu n'abari hasi kandi dushobore kubakebura nejo bundi baronse ingo zabo bamenye ukuntu bazokwifata n'uburyo bazovyitwaramwo kugira bashobore kubaka rugume. Yes na cyane turamutse tugwikaza no kuri ISTV abakunzi uyu mumona ngaha n'umwigeme yarampamagaye yarambwira ati human nk'umujoneso ISTV reka tuganire kuri iki mbe aba bagabo bata ingo zabo birukira abigeme twebwe tukiri bato tugira ikintu tubavuze kugira nawe nyine bashobore kwihanura yes nkawe kuri ico kintu tugiye kuganira ko kuri umunsi kumva bavuga ko iki abagabo bata ingo zabo bagiye kwirukira kuri mwe bibaza ko ingorane neza bipfira kugira bashobore guca ingo zabo mu bisanzwe kugira bashobore guta ingo zabo bivana n'ingeso z'abagabo canke bikavana n'ukuntu nyene babayeho batagize guhitamwo ugasanga umugabo agiye kuzana umugore ataraheza byavuga ngo ikirori urumva akagenda kuzana umugore ataravyiyumvamwo mu gihe bamaze kuzana umugore ataramara kwishiramwo yuko agomba kurongora niho aca asanga ariko ararenga ibigo acavuga ati bwa bundi nari nihenze ya madami wanje oya ntihari we ahubwo kajya mbona kagezweho kajya niko nyene mbona dukwiranye ariko mu bisanzwe umugore urinze umukunda ukamushira mu rugo wamaze kumwiyumvamo bamaze kumutoranya mu bandi bose nibica bisigura yuko kubera bamaze kumuvyaza kabiri gatatu ngo ntawe ukeneye mu bisanzwe abakobwa bose ni bamwe kabisa abakobwa bose ni bamwe gusa dutandukaniye ku ngeso ariko abakobwa bose ni bamwe bose
babita nyamba abazwezwanzu abazezwanzu urumva umwe wese abaje avuga ati je kubaka urugo ariko ingeso nizo ziba zitandukanye bivanye n'ibihe baba barabayemwo kugira babe mu bwadoresa bwabo ugasanga ari uwakuze atazi kurondera yibere nyene mu buzima bwiza avuga ati urugo ninagenda gusa nzoteka nsasira umugabo nta bindi mu bisanzwe akabona gusa ko urugo ari ibintu nyene bijya nyene yaho rakora muhira ariko burya urugo ni ikintu gihambaye cyane kuko hari izindi nshingano ubugiye gukora zisumba zo warukora muhira cyo gituma rero ku bantu babagabo bari baguye kuza baragabanya ingeso bagabanya ingeso abagabo n'ingeso hari abafise ingeso hari n'abandi babivukanye sinzi ko bari umudayimoni abari muri bo ugasanga ntibashaka kubaka ugasanga naho ku munsi aronka ibihumbi 10 usanga nko ku munsi ibyo bihumbi 10 yakoreye uwo munsi ariko konsoma ya prido 10000 urumva ko ari kibazo umuryango ushobora gutera imbere usanga nk'abana bariko bahura n'ibibazo bakabaho nabi kora ya mafaranga yari kubafasha bariko bamarira muri babitwa ngo abakobwa bakigezweho tarashaka kubaka mu bisanzwe rero abantu b'abagabo bari bakwiye kwikebuka kuko buryo umukobwa umaze kumurondera ushobora kumurondera ata amafaranga ufite urumva umugore ashobora kumutumbura ukamubwira ati jewe no musi nabuze ariko umukobwa mwahuriye nk'ahantu muvuga ati ngo mugiye gusangira agafana mushobora gusangira udafise amafaranga kameme cyo gituma rero abantu b'abagabo je kintu nabonye barakunda gukonsoma gose kubajya abakobwa usanga bakiri bato nta vision yo kubaka baba bafise ahubwo akazi kabona ukonona gusa mu bintu baba bashaka ni kwinezereza kwavuga ati ndiko njana nibihe ko kwinezereza nakorera nuko ahe kwinezereza kuko kwinezereza no kuguma yironkera amafaranga akaronka akanu yifuza nimba ari impuzu nshasha yasohotse akigurira mu bisanzwe nta projet yo kuvuga ati yubaka urugo abafise aho ni ku ruhande rw'abigeme uruhande rw'abagabo uruhande rw'abagabo mu bisanzwe ni babagabo cyo usanga bashaka kwiyemera ku bandi ngo nanje ndafise umuhabara hanze ariko nta nyungu babikuramo mu bisanzwe baba bashaka nyene baryoshe nyene nk'ibiyago babone ku mubandi bagabo ko nabo bakurikira hanze batari babagabo baguma impande y'abadamu babo ariko mu bisanzwe ntabwo ari vyiza ahubwo umugabo w'ubwenge umva yogumana ibiganiro n'umugore wiwe kugira bubaka urugo rwiza baronka ibintu nyamba ari byo bikeya babigabure bamenye ingene babijera mu rugo kugira urugo rushobore kugenda neza ariko uburyo mugabo cyo usanga aguma atwara uburyo bwiwe mu bandi bagore mu bisanzwe nta kintu na kimwe ashika ko cereke mu rugo rwiwe ni hamwe usanga mu rugo rwiwe huzuye inzara abana ntibambara impuzu nziza nk'abandi umudamu ntaryoherwa nk'abandi kubera iki kakabonge n'umubabara afise avuga ati je umugabo wanje ndabizi agenda hanze kandi rero ariho n'abandi bagabo bavyitwaramo nabi ugasanga umugabo agenda hanze kandi akavyereka umudamu wiwe akabimwereka ni kwa kundi usanga bari nk'ahantu nyene bariko baratera inkuru ukajya wumva ngo ngo bujya mu bandi badamu nta urimo hajya umugore kenshi ashayike kavuga ati umugabo wanje vraiment ndabizi araja hanze urumva ndabizi araja hanze ariko umugabo yubikoreye hari ya hanze ntabimenye ni wa mugabo uzosanga no mu rugo baguma bahuza yama project baguma bayakora naho agenda hari ya hanze ariko umutima wose uburi ku mudamu wiwe uvuga ati umugabo niwo bikora nibimenyekana umugabo kuko iki gihe niho uvuga ati niho bwira abagabo ngo bihebe benshi baramaze kubigira ingeso ntashobora kubiheba kuko ni ibintu yamaze kwishiramwo ni ibintu yamaze urumva kenshi bimeze nk'utuntu tutugwi tw'abagabo ugasanga ngo umugabo wana kana hari yako abigira ngo nibamubone muranje reka nze ndabikore kuko abagabo benshi barabikora ni umwe kwijana atabikora nkeka baba bamukizwa inguvu yakuriye mu rusengero nabo nyene wasanga bafise abagenzi bakamwosha ugasanga ariko arabijamo cyo gituma rero niwo buza abagabo bose ngo babihebe ababihevye bamaze guhuraho niki n'ingaruka mbi nabandi batararonka ingaruka bakaguma babibandanya kubera iki kubera yuko bavuga ati ni wa mukino nyene iyo bizoherera nta numwe ahazi reka nibandanyirize ariko mu bisanzwe ntibiba ari byiza abagabo barakwiye kubaka ingo zabo bagaha agaciro abagore babo ko buryo umugore arinza avi wabo agasiga se na nyina akaza kubaka urugo nuko abavuga ati je ndageze kanje kubaka reko usanga wa mugabo nawe ntarahitamwo
kubaka ugwiwe yabigize nyene nk'ingeso ngo reka nzana umugore kugira nyene baba bandi mpa ku ruhande kugira sinze ndaba ariko yagiye nta numbero afise ariko aguma asubirayo muri babakobwa rero mu bisanzwe ntabwo ari vyiza umugabo amaze gufata ingingo yo kubaka urugo ntagubake urumva ntagubake kubera burya nasanze umugisha wa mbere ubera mu rugo umaze kuba umugabo usohoka urugo usohokiye bavuga ngo kukurenga ibigo umaze kuba umugabo arenga ibigo mu bisanzwe hajya no mu rugo rwanyu nta n'imigisha mushobora kubona kuko wamaze kumera nk'uri kuriba umugore wawe uri kubitwara ahandi urumva mu gihe uri kubitwara ahandi muri ico gihe nawe nashobora kugira amahoro nashobora kugira amahoro yaba umugore mu rugo yaba umugabo ego aragenda hanze umugabo ariko nta mahoro azokwigera bironkeramo kandi nabajya abakobwa babikora bamenye uko nabo umunsi bizobasubirako hazogira igihe nabo bubaka urugo rwabo bibasubireko kuko icyo ukorera mugenzi wawe nawe nico kizokubako mu bisanzwe rero si vyiza abakobwa nibikebuke aba bakobwa usanga birirwa ku ma internet ugasanga ni nk'umwuga urumva akavuga ati no munsi ntegezwa kujya inkoko sohoka nka 3 uyarabo magara ngende saa 9 ubundi ngende saa 10 ubundi ngenda saa 1 muri ico gihe rero si vyiza umaze kuba umukobwa ameze uko nshobora kugira gwa rugo gwiza kandi uwa mukobwa afise ingeso zo kuguma agenda aronderana n'abagabo ni wa wundi uzosanga uko agenda asambana n'abagabo niko agenda yikwegera imyako hari gihura n'umugabo ugasanga iwabo bafise imyako tuvuge baraterekeye muri ico gihe umaze guhura nawe wowe nimba wari bimeze neza mu mubiri ya myaka uco genda uyitahanye cerekera byo kuvuga ngo kujya mu miti y'ikirundi ukasanga uyo mugabo ni ibintu bamugiriye akiri muto bikaguma bimukurikirana muri ico gihe rero umwigeme ukagenda ugahura nawe mugahuza umubiri muri ico gihe iyo nimba ari imyaka nimba ari imigisha ugenda uyitahanye iyo myaka iba imagine atahanye iyo myaka ku muntu wa mbere agiye ahuye n'uwundi afise ibindi bibazo abimutayemo eske azogera kubaka ageze afise imyaka ingana gute cyangwa afise imihezagiro ingana gute cyo gituma rero umukobwa nyimba akeneye urugo rwiza natenyenya tunga umva yigire nyene nk'umuntu akeneye kuzoronka umugabo wakazoza bajya kuko niba bari bwiwe ujya uri kuriruka kwinyuma ubuze umugore w'amahoro abana birigwa inzara ari uguma winjiza umupfuko uguma wuzuza muri ico gihe nta nyungu biba bifise kuko igihe nawe nicagera bazogukorerako kandi uzobona ukuntu bibabaza cyo gituma rero abakobwa twari dukwiye kwikebuka ukamenya yuko ibi bintu ndiko ndakorera naka nanje bizonshikira eske muri ico gihe nanje bizogenda gute ariko bavutuma tubiheba natwe kubiheba bivana n'umutima w'umuntu uko ivyo bintu vuzasha numva ari hatari imyako urumva uko ugenda urahura n'umuntu nuko usanga kwegera ibibazo mu mubiri kuko ujya muntu n'ubuzi yaciye muri bingahe yagendeye mu biki sinzi ko yoba yaragiye nko ku bantu b'imiti y'ikirundi cyangwa ugasanga yaragiye mu zindi ngeso kwindi cyiyumvira uti umuntu yobikora mugakaguma akora n'umuntu mu bisanzwe umuntu ntiyohanura ngo aguma bikora ahubwo byaba byiza umuntu yobiheba akagira agahuza n'umudamu wiwe utwaronsa ari twinshi ari dukeya bakabivugana ukuntu bashobora kubaka urugo n'ukuntu botunganya ibintu mu rugo bikagenda neza urumva kuko kujya hariya gumutanga urumva ntuburi kurinjiza ahubwo gumusohora rero mu gihe uri kurasohora nawe utari kurinjiza byinshi kandi hari uri kusohora byinshi usanga ari kibazo nibo babandi ubwo ruzosanga birirwa mu mabarabara ko baradandaza umugabo yirirwa mu kabare ariko aranwa amafaranga ntabura n'ikintu na kimwe ugasanga umugabo aratagase ameze neza n'abakobwa basohoka usanga n'abakobwa ba VIP ariko usanga umugore we yarafutanganyije ababanyi bakatwenga none ko umugore wa naka ameze nabi umva no kujya kwiwe n'ikibazo umva ivyo kujya byiwe nta nubwo biba bimeze neza birimo vitamini kwiye ariko asanga umugabo mukabaregenda gasorora ibintu birengeye n'amahera ni ratio aho raho umugore rero ico gihe abagabo vraiment kugira umugore amererwe neza mu rugo bitegwa n'umugabo kuko umugabo afise akagufata neza naho umugore ntiworeka kuko nta mugore numwe yifuza kumererwa nabi bose bifuza gusa neza bifuza kubaho neza batekanye rero muri ico gihe iyo umugabo
adatunganya ibintu mu rugo n'umugore arahungabana niba abandi uzokumva babaye abasazi babandi uzokumva bafise ibibazo mu ngo umugore ntatwenga ntaramukanya ntagirane kuko ibibazo byatewe n'umuntu baba bari kumwe mu rugo rero muri ico gihe abo bakobwa baza barateza ivyo bibazo nibabireke bibakundira basenge Imana izobarutumbereza wiwabo kuko wiwawe muzobana mu mahoro si wawundi uzogenda winyegeza mu kuja guhura ahantu ngo urinde kwinyegeza ngo ntibababone ko azoba ari uwiwawe azoba ari uwiwawe ariko tukiri ngaho nyene ntavyonze abariko barikirana mu babarire abagabo benshi ngo igituma basohoka ngo ni kujya kontu usanga mu tambukanye wiwe atamufungurira neza ngo nico kiri mu bituma nabo nyene basohoka bakagenda hanze aho babigora vyoroshe oya kenshi umugabo agenda hanze kubera ingeso hari abantu bagenda kubera ingeso cyangwa bakagenda kubera y'amagroupe bagendana urumva ugasanga yari umupapa mwiza yari umupapa yubakanye neza n'umudamu wiwe ariko kubera za groupe bamugati none wowe uzokwama imbere y'umugore umeze nk'umugore zo kuzuza urambara hashize ijipo nawe umere nk'umugore urumva ko usanga bya bintu biko biramwinjira acatangura kukwegwa nawe na za ngeso mbi abagenzi be bafise urumva mu bisanzwe umuntu kugira agira intama yo kuvuga ngo afate umugore nabi nibiba ntabari wenyene burya bivana n'amagroupe baba bafise y'abandi bagabo tuvuge nk'ubu nyimba banwa inzoga bagahurira nk'ahantu bakanwa bakabwira ati none naka wewe ko mbora umudamu wawe ari wajera ibintu byose none wewe ni wowe wahindutse umugore mu rugo canke ni wari umugabo ugaca usanga wa mugabo ariko avuga ati karanje nkorere kuri byabanaka umugore wanje natabona ngiye hanze azovuga ati wa mugabo wanje ntakomeye ariko rero si byiza urumva yabikuye mu ngeso z'abandi ambere agakuku ubwa mbere yabana n'umugore neza ariko kubera za groupe usanga nyene bafise ibintu nyene ngo birira ibirori bibere neza kwa usanga ariko arabikurikiza mbere yarameze neza n'umutambukanyi wiwe umva muri ico gihe ikintu twobahanura mu bisanzwe bogumana umubano mwiza n'abadamu babo bakagumana umubano mwiza ego nahagendera muri zo rigara z'abandi bagabo ariko akamenya ivyarobanura byiza na bibi kuko abagore bose si beza ego ari gihe bitumwa n'abagore ugasanga umugabo agiye hanze kubera umuntuzi kubera umugore wiwe ugasanga afise izindi ngeso ariko kenshi bitegwa n'abagabo kenshi biva ku bagabo ariko namwe abigeme hariho urundi ruhande nashobora kubavugamo nk'ubu nk'umwigeme yaragendeye muri ivyo hamagashike ko abana n'umugabo wiwe umugabo wiwe akaca yisanga umwigeme yatwaye umugore wiwe afise kahise kabi muri ivyo bintu yaguma agendana n'abandi bagabo abandi n'ibiki ngaho muri ico gihe ndibaza mu bituma uwo mugabo wiwe nawe nyine ashavuga ati umugore wanje yarabikoze reka nanje ndabikora uku kugira kibe kimwe ku kindi oya mu bisanzwe kugira umugabo nawe abikore nuko aba yabonye ibyo umugore yazanye ntiyabihevye ntabwo yigeze abiheba ahubwo kwari kuyorobeka avuga ati je harageze kuvaho nakiniye cyane reka manze niyorobeke manze ninjire mu rugo kuko imyaka iriko iranjana muri ico gihe rero umugabo namara kubona yaragukuye muri zangeso akagusubiza mu rugo ukaguma ari wa mugore utaguma hamwe ukaguma ari wa mugore ufise amarigara y'abagore benshi mujya gufata ideni y'ibintu muri ico gihe birahungabanya umugabo bigatuma asubira nawe nyine agenda muri zangeso kwavuga ati none azanye ntiyazihebye akanaziga ntiyahebye ahubwo yaraje yiyorobeka amera nk'uriko arabiheba ariko atigeze abiheba muri ico gihe rero umaze kubura umugabo ugenda n'umugore akagenda urugo ntishobora kubakwa fendo fer urasambuka umwe wese akavuga ati reka nigire mu byanje mbandanye nawe ugenda ubandanye muri ico gihe rero usanga niba abagabo usanga bafise abana impande n'impande kubera iki babantu bagiye kuzana yasanze ataraguma hamwe aguma muri zangeso muri ico gihe umugabo ntashobora gutuza umugabo atuza n'umugore yabonye yuko n'umugore wiwe atuje mugere umugore adatuje n'umugabo arahungabana kuko burya nasanze urugo n'abantu babiri rero iyo umuntu umwe adafise kwihangana aguma muri zangeso usanga biragoye kugira urugo rwubakwe burya ingeso ishobora kuva ku mugabo cyangwa bikava ku mugore ko bose n'abantu bakosa kandi bose n'abantu bafise intege nke ntibavuga ngo n'abagore gusa n'abagabo nabo nyene birabashikira ugasanga baguye mu ntege nke nivyo
tubashimire cyane twizere ko hanyuma tusubiye kubatuma kugira ngo tuyagire byinshi ku bijanye n'iki muzo twitaba nk'uko mwabikoze uno munsi. nta kibazo kweri karibu cyane Yes. kandi turabahaye ikaze kandi turashimira n'abantu bose baba bakurikiranye ikiganiro nibaze ko inyigisho ziracyari nyinshi ku bintu byerekeye ku rugo tuzokwama tubandanya tuvuga ego naho bamwe bica amatwi bakavuga ati jewe hari bibaza ko isari gwabo bakibaza ko kirori ari cyo ca mbere ariko ego kirori kirabaho ariko harigara n'igihe uvuga ati birandambiye nabo mugiye nibabona ko bibarambiye bazoheza batuze bazoheza batuze urumva rero ibiganiro bashari birebire byerekeye ku ngo hari n'ababijejwe babivuga ni banavyumva urumva ariko rero umuntu wese yigishwa n'isi bashobora kutigishwa n'abantu ariko isi kakwigisha nivyo murakoze cyane. Asante sana reka nshimire n'abandi kurikiranye nongera ndabasezera ndabakengurukira ndabipfuriza ibihe byiza aho baherereye hose nongera ndabasaba gushikara abadukurikirana bagira nico bavuze muri commentaire yago twaganiriye badukurikiranye umwanya munini ariko twaganiriye byinshi harimo ibyo tutavuze n'ibyo twavuze ariko mva ari cyo kongerako reka ndagushimira ngenda ukengurukire ndanagutumira gushikara dukurikirana merci beaucoup ciao ciao.